Mwaramutse, nitwa Ndihokubwayo Elvis, je suis activiste en droit de la santé sexuelle et reproductive. Mfashe kano kanya kugira ngo mpimirize abagabo n'abasore aho bari hose kugira ngo bijukire kandi batere inkunga abakenyezi mu bikorwa by'iterambere, bareke kugira ama-action ashobora kubasubiza inyuma nk'ama violence basée sur le genre birahari turabizi dans notre communauté, mugabo bumve yuko bafise uruhara ntangere mu iterambere ry'umukenyezi kandi bategerezwa gukora main à main bakorana n'abakenyezi kugira ngo umukenyezi umugabo bose babe traité à même pied d'égalité. Ego hama nkarangiza nipfuriza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi na cane cane abakenyezi b'abarundi. Murakoze.